n'icubahiro mukuru w'igihugu wahe muzirikanye kubona dushobora kwibwa amezi abiri y'igitoro ku mwaka amezi abiri y'igitoro kandi abo nyene bayivye bakaba ba mbere bakoma induru w'igitoro kirabuze cyane baza ko udahamutse nta mutima bafise kubona ibi bintu tubonye cyesiga niyumvira ubwo hari nk'abantu Imana yabumvye kugira bice Burundi ntabariho boba baremwe kugira bice Burundi dutangure tubaronde tuje imbere y'Imana ibatwereke nta kundi je nta wundi mutima umuntu gushika abikikoko mbe muri yumvira yuko muzosigara murenene Burundi bwatembagaye muzosigara murenene mwarateguye mugabo mwarahateguye ayo mahera yose mwiba muce muja kugura amazu hanze ndabizi none muyashira ko ntabona amagorofa manini nk'ay'imiliyaridi 50 mwubatse ko ntayabona nuko muja kubaka hanze nkubu abakora mu gisata cikawa nta nukumaramara mwumva ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nkamaraso y'abene gihugu murasoma Bibiliya agakaraho usanga harimo abantu bavuga ngo nabasomyi ba Bibiliya ngo nabasenzi nta murasoma ati abene gihugu intama zanje aho kuzibungabunga muzirya ibinure sivyo nyene none sivyo ukagenda mwibarabara n'amakaruvati ngura umuntu naho wapfuye ugenda birababaje jewe nk'umwongere baragije irihanga mwe nyene mwandagije irihanga ry'abarundi je ndabona yuko ubusuguru bwo ni bwishi ubuhushi kabisa we bwiragira nk'intama zo muci ni bwishi birateye isoni mugani yumvire yuko ubu bintu bigira bihinduke ese are yabaye mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutajigwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo nari mwahimvye ntuzeho imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadolari ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoresha na setani ntibahaga haco ntabarigwe bwirwa n'amaso gutukura je kuva kera twese tucaruka hariho n'abandi imyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa ipampa n'icayi kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere uburundi nimwamubibona ubu rero mwageze kuri point kirimina icayi ubu nyene naho twacha tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi equipe aha turavuze ku vyikawa tuca mu cayi naco mu minsi yaziragirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi iyumvire umwene gihugu bamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 muravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afri Textile bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1,000 ku kilo murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kilo ni ibihumbi 6,215 umwene gihugu yatwaye 550 ugacuba bokojeruko yatembagaye mbwira ayo mahera yashirahe ni mumbarire yashira muza gukamara amazi je mpara nimvira cenze fata batwara ayo mashira hamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu
ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika bapfume bifungira mu nzu nta kamaro genda muri sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifitiye nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Burundi tugira duhangane ndabazobasubirire ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turayikwazotunesha bamararondera rero ibigwanisha abo mukaba bamurarondera abagabo ari ku ruhande rwa tondesha ingabo natwe tondesha ingabo tukwane kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane nawe iyumvire ico nico cyari kizwe sinzi aho byavuye inyuma y'amagume niho natagoye kuza ndakurikirana kuko naciye mu bisata bijejwe iterambere narabaye mushikanganje ntara hagati n'umutekano ivyo byose ndabibona igihe bavuga ngo ba privatize ikawa niho narindi kandi jewe kubera iki mutwara imikawa muri mwese ufise ikawa 50 n'inde ndamari ku rutoki manika umuntu kaderi wenda koze sawa oya wewe uri muraba poshe ni sawa mwabonye ni barashika batanu kuko azocaza kuverifya abafise ikawa zirenga 200 muri mwebwe mukora mu ikawa muce mwandika amazina yanyu nzokwiyizira kuraba kuja kurya bene gihugu mwicaye inda wibwirwa niwayirayeko genda murabe uzi kugira chaîne de valeur inyanza rake kuri pacuri murabe inguva akoresha kugira abarimyi baduze umwimbu bagaca bashora murigira mwumva inyanza rake abarimyi ba pacuri bidoga bora amatari makamba urigira wumva bidoga inyanza rake ikawa sizo zambere zari gutuma bene gihugu banezerwa kurusha pacuri igitegwa kijejo aha tudatunganije ikawa n'icayi no munsi ivoka tuzoitunganya bikunde wewe urashaka kuja mwenzagura ikawa ntunazi n'ingere zirimwa komisionere abantu barya bicaye tugira turazungurukemo ndabahaye umwaka umwe uwutazoba afise ihectare n'imiburi 20 zikawa acava muri cyo gisata acava mu vyandike ndabahaye umwaka umwe mu mwaka uza 2025 nzoza kubiraba mu kwezi kw'icenda tuzoba tuvuye mu matora bizameze neza utazoba afise n'imiburi hectare 20 zikawa acava muri cyo gisata acavamwo ntamajambo menshi kurya ibyo tari ni ubusuma buheraho nyene kuko ntimuzigere biruhisha ntimuzi kudo production je wamba nzi yuko umwene gihugu n'imiburi kwikawa zijya zumye abahembwa n'imiburi 15,000 by'amarundi n'imiburi none berbe yankesheje kwikawa ikiro $10 uwazirimye nawe n'imiburi umuhaye kivara $8 frais administratif nizuba wakuyemo none abo bandi bashorera ega aho vyavuye babajeje bati none kwikawa y'u Burundi ivi Burundi ikagenda kubigaca Mombasa igacigaruka ibugande canke mu Rwanda igaca yishoka yitwa y'u Rwanda canke y'Ubugande ayo mahera yitike kuva Burundi guca Mombasa kugaruka bemera guhomba erega ivyo byose je nabanje gukurikirana ndabeshene gushika iyo zigurishirizwa ivyo bindi bihugu bigurisha mu ijuru banda yamutaye gusa ndabwire nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi nofuma ntwara ubuyahudi mu gihe ca Yezu nawe yatwara indyarya abiyorobetsi ibore mu mutwe abantu atakindi biyumvira atari kibi gusa uvuga iciza nabo babona ikibi kandi bakakuyorobeka ko ngo ni ntungane
gushikasha vura babwira ati mwamvamwe urazi cyane cyo gutuka umuntu ko ari imva hajya ntimwumva ko yari yarushe bikaba nabi hajya Yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari Imana nimwiyumvire Imana niyo yambere izi kwihanganira abantu kuko nayo nyene yarakikeze Imana yatevye ibicuzi iti ndicujije kubona narevye umuntu kuko amara imyaka myinshi niko ibicumuro vyongerekana Abanyisirayeli Musa aratevye aravuga ati tu mwicaje abantu ntamugeneye gusubira kujana nabo n'Imana gushika yiruha ati genda je ntitujana uko ndabamarira mu nzira none ubu rero ntibahereye mu bugaragu none nko Imana umwese bakwita ibombe ayo mahera muzogera muyariye mugiye mwakora neza abene igihugu bosigaye barabaririmba erega hapfa umuntu ntapfa igihugu bosigaye barabaririmba abene igihugu mugabo kubera urujya bwanyu birabaje nta kundi rero nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntagiye uzobesha ngo hariho deka nibo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu bagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene igihugu mwokimarira iki none kuri mwe muzo mukuru w'igihugu ejo nimwebwe munisa nimwebwe buramatari nimwebwe musitane mwomarira iki umwene igihugu abafise ikawa bimwe navuga mwiyandike amazina nzoze wanyu kaderi we yampamagaye yanyihamagariye nta jambo ndabaho tuzohera mu province tuduje gushika hejuru ku gihugu ivyo mutazotera umuti mw'intara mukoreramwo ntibizoterega umuti muzende ntara ivyo none intererano nashizeho umugwi uyu mugwi ndabwiye uje kugira ico bita kujya mu masoko duhatubwira somene témoin ubu tugize ane témoin uje kugira etude yaho ibintu byose byapfiriye mukorane mubereke bavyandike neza umwaka uheze tuzoheza rero muvuga amajambo rero twagirizanya neza umwaka uheze mugabo ndabwiye uwo mugwi ni suivi controle evaluation abari basanzwe bari ku kivi mubandanye kivi cyanyu mugabo deka ntimwavuga ngo ndabiherera aho mutamwe amahera yanje haya ubu ntavyo gufina mwebwe murakindere bucamaza ndabivugiye ngaha ubu nyene inspection générale de l'état ubu nyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier hanyuma tujibere butungane mu nsinde cyane abatsinde sishobora kwemera ko mutwiriki wona leto bihere turaje imbere butungane neza nimwantsinda ndaheba mugaranje muhigwe sinda batsinda ivyabona tuzobizana emwe bashi wa munyamugamba bagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzani ivyabona vyo hanze tuburane jewe mugazo banziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere mugaje ndaburana na mwebwe odeka turaburana kabisa kuko ibi twabisabira kuko nyene batwibikibona nyene biheruko nyene aya no kuvuga yuko ministere ya intérieur agriculture na commerce hani mwebwe mu gisata mu bijejwe muguma mukora ijya ikipe yanje ashobora kubafasha kubera ishobora kumenya vyinshi mutazi mugabe yoyo ijejwe suivi controle evaluation hanyuma rero gaho muca mwumva ko finance yikirira gahera kayo berube none berube iyo
muri transparent ibintu mukorera ku mugaragaro abo muvanga imigwazo berube ntiriza amahera muzozana niyo kiba havasa nane kirasiko vyagenda ntitwabana n'abacuruzi kawa ntitubizi ikawa baca bagenda berube ikabaha avase zijya noti shasha niho zava hanyuma amahera yinjije bakazana muri berube n'amadevize mugamwe ebwe kwaje mu mifuko yanyu gusa none wumva mworonka avase gute muri ko mukora nk'ifuko arizo zimarira ibijumbu mu kuzimu waja gusora mugasaga narigeze kuri mu murima w'ibijumbu sha harazi imbeba hari mu maravya zirabirira mu kuzimu zirabiga geze gusoroma zero none natwe turarimika wa kumbe dufise amafuku ariko azirira hariya mu kuzimu tugarondera $1 ryinjira tukabona kandi muhagenda mudegaja ngo cego ndi mu gisata cikawa icahehe no kuvuga rero ubwo gwego niveau nationale duce tumanuka province mutegereza guca ababura amatara cyamushinga komite namwe komite kurikirana igitegwa cikawa muri province rero kubera nabwa bukunze bw'inda bwacu bucatava duherero Fredo Misha amahera azobikora nkubone ko muca muvuga komite ikora igikorwa cikawa muca mu makomine komite mwibaza ko kwereka inaza y'abajejwe umutekano n'abajejwe intwara abo bagoronome muri ko muravuga gushaka kuri moniteur agricole ategereza kumenya ikawa zimbutse ku mutumba wiwe atembere ba commissaire regionale provinciale manuka commissaire communale uhoho turafise n'abajejwe imitumba sivyo kirezo samutanyumviye bariho tumenye ikawa zose zashotse ku mutumba cyenda babwire ubu dutuzana umutima wo gukunda igihugu nko kubona twarasohoye amahera 2 miliyari tugiye kugura ibigori tukagura ibigori tugateza imbere abarimye mu bindi bihugu iryo sibara ngo anajese igiye kugura ibigori gakigura ivyo mu mahanga gacamuza muravyirukana Uganda bakunda ko baronde muri incabwa kwiba murabambere kabisa emwe byose nzobirya ku muntu nukuba tumanuke tubone neza iyo izo